Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abafise amatongo muri bo bafise mato cyane mu Burundi. Iyo ngorane abatwa bayimaranye igihe kirekire mu gihugu itongo rifatwa nk'imwe mu nkingi zikomeye zo kubaho no gutera imbere. Iyo ngorane yotorega umuti gute? Nivyo duciga nino mu kiganiro kw'isoko. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Uko abanyagihugu biyongera niko n'amatongo yaga mu Burundi, ariko abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bari mu bafise amatongo mato cyane kurusha abandi muri rusangi. Bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba baganiriye na bamwe mu batwa bo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Urumva dufise agatongo gatonya nk'uko urumva tumaze kuba turi batanu mu nda ya mama, uwo mama akabavukana n'abapapa batanu. Urumva ko bafise tuca tukagabura uko nyene, umwe wese akaba afise nk'akazi kamwe gutyo n'undi akazi kamwe. Mugabo umva nk'uko twe turi mu nda imwe ya mama kubera ari mukuru wabo ba papa bivukana, twe duca dusangira ivyo bifi bibiri nyene. Ngaho gute nyene indino donse 2,000 ndabirungikanye nuko nyene akazi nkora nisomamo nyene muri twe turato. Mugabo nkaba mfise aho ndyama nyene mu rupangu nyene rw'umuntu w'abantu. Iyo bana ufise itongo noza kuba mu buzima nk'ubu je nakuze atambona tato yerera leta ninyarutse itwiteho afuma hadona ahantu ho kurima n'isuka zibiri ko twe kurima turabishobora. Itongo ndarifise mugani gatoyi cyane rwose kandi mfise n'umuryango. Mugabo twasavye igihe mushikiranganje aduserukira akavuga ati je no kuri ngiye kubitaho ndabashiriye abandi bari harabona yatumye barabashinga bateka barashika ngaha bararaba baratwandika baravuga ati umunsi n'umunsi tuzoza tubagarukireko twongere tubaronderere aho muba tudafise haba mushire mu bandi. Mugabo sikura munsi nta nyinshi twabonye. Mu 2008 rusansuma yagizwe n'ishirahamwe ry'abatwa Uniproba yerekanye ko abatwa baba 80,000 mu Burundi. Ishirahamwe Uniproba rikamenyesha ko imiryango 86% y'abatwa ifise amatongo, ariko ko 60% usanga ifise itongo rifise uburinganire buri munsi ya ari 5. Kuwa 9 Myandagaro mu 2022 igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka, umushikiranganje wo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira Imelda Sawushimike asanzwe ari mu bwoko bw'abatwa yavuze ko ashima kubona uwo munsi ugeze mu Burundi baravavanuye n'ivyo gukumira kiremwa muntu. Twovuga none ko agateka k'abatwa katariko karahonyangwa mu Burundi. Ico kibazo bagenzi bacu ba Television Renaissance bakibajije icegera c'urongo ishirahamwe ry'abanyagihugu b'intungane RCP Gervais Nibigira. Kuvuga yuko bitwa basanga butaka batagira amatongo badafise aho basanzwe baba muri kahise kenshi abasanga butaka canke abatwa ntibagiye baba ahantu ngo bahamara imyaka myinshi canke igihe kirekire, bari mu kagose bivanye n'imigenzo n'imico yabo. Uyu munsi kahise kabo bishobora kuba biri mu vyatumye batagira amatongo nk'abandi barundi bose. Turazi yuko kera bari batunzwe n'umwuga wo kubumba, ariko rero kubera iterambere uyu munsi uwo mwuga ntushoboye gutunga abantu kubera haje iterambere, haje koresha bindi. Uyu munsi nivyo izo nkuru zakoreshwa, ariko zikoresha ku rugero zakoreshwa ko kera. Bari bose kandi n'undi mwuga wo gucura, ariko umunsi rero kubera iterambere byinshi mu byo bakoresha n'ibikoresho. Nta muntu uvuga yuko barenganijwe n'abantu, barenganijwe na naka canke naka, cyane cyane ingene igihugu cyagiye gitunganywa, ingene kahise igihugu kabayeho, n'ingene cyane cyane kahise kabaye. Umuntu yosaba nuko hoba kugerageza kubaha amatongo abishoboka canke bakashira mu bigwati nk'abandi, kugira ngo nabo nyine mu iterambere ntibasigare, bagende bajana n'abandi barundi mu iterambere y'igihugu, baterere umuganda kugira ngo igihugu gishobore gutezwa imbere nabo cibarutse mu mice yose mu bwoko bwose. Mu 2017 ishirahamwe ry'abatwa ryitwa UPARED ryavuze ko ryagize rusansuma risanga abatwa barenga 216 mu gihugu cose cari kigizwe ico gihe n'abarundi barenga 10,000,000.
aha akaba ari ikiganiro ku isoko c'uno munsi kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.